Abashinga amateka tuganiriza bose uze tuyihaye tuganiriza bose abarongozi bayo. Bakunzi b'ikiganiro ikiyago c'inama nshinga amateka, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshinga amateka. Muri kino kiganiro tukaba tugiye gushimikira ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga wa 2025 ushira wa 2026. Turagaruka kandi no ku rugendo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka yagize ku ishure ryisumbuye rya Musema mu ntara ya Butanyerera kugira agarukire ku banyeshure bahuye n'ivyago aho buraro bw'abakobwa bwahiye mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2025. Kwigenekerezo rya 22 Kigarama umwaka wa 2025, inama nshinga amateka y'u Burundi yarakoranye irongowe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru wayo, kugira ngo ikurikirane umwihwezo washikirijwe na Leopold Kabura arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour des comptes kubijanye n'ingene uburyo bwa leta bwategekanijwe buriko burakoreshwa muri aya mezi 6, no kuvuga kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka wa 2025. Ikibazo nyamukuru cibonekeje n'itangwa ry'uturusho mu kwinjiza ibidandazwa canke ibindi bintu mu gihugu hatarishwa amakori, exoneration mu gifaransa, kuko kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026, utwo turusho tugeze ku bice 126 n'uduce 61 kwijana. Bikaboneka ko utwo turusho twamaze kurenga cyane, ivyo bikaba byateye amakenga banyakubahwa abashinga amateka, kuko biketse ko hoba hari abaronka utwo turusho bidaciye mu mategeko canke harimwo ibiturire byoba byinyegeje inyuma. Ikindi kibonekeje nuko uburyo bujanye no gutegura imigambi budget d'investissement bwiyongereye. Ivyo bigatumwa nuko igihugu c'u Burundi kigiye kugura ibikoresho bizofasha mu kwimba ubutare no kubuhingura. Ivyo bikazotuma haboneka akazi kenshi ku bene igihugu. Bamaze gushirya nino ico cegeranyo catanzwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta, banyakubahwa abashinga amateka baciye bacakira. Turashimye igikorwa uduhereje, mubandanye munonosore, banaye mu kinonosore, mwumvise ko natwe dufise ibibazo uradufasha. Iki kibazo cyana exoneration mudufashe, erega ko mujejwe ikigega n'amategeko y'ukuraba ingene uburyo bw'igihugu bukoreshwa. Namwe muri yumvira mu gihe cyo mudupropose murabe nka retraite mwokora kuri iki kintu kijanye na exoneration, twumve muvuga muti ngiyi pro, kuko ubu mwadusize imbere ingene ibintu bimeze, muratubwira ati aha murabaza, mugabo namwebwe mudufashije mukiyumvira mukajya nka retraite là-dessus, hanyuma mukazo ni proposition cyo dushimisha cyane. Cyo kimwe n'abashinga amateka turakunda kubaza, tuzi ko hari undi muntu aza kuduhigisha, ariko byoba ari byiza yuko n'abashinga amateka twiga ko ku kibazo dushaka kubaza dutanga aussi ni proposition de réponse ku kibazo dushaka kubaza, kuko bica byerekana ko mushinga amateka baba yiyumviriye ingene inyishu eventuelle yoshoboka, no agashira ku munzane tukumva ibyiyumviro kugira ngo noneho adufashe twese duterere twisunze inyishu n'umushinga amateka, ama proposition de réponse umushinga amateka ba yaduhaye. Ibyo navyo biza bikadufasha cyane kurushaho. Umushinga bavuga ati mbega uvyumvira kwiki, mbega wewe oya
nibaza ko twohindura kugira ngo natwe kuko birafasha bidufasha ko twebwe abashinga amateka ubwacu dushobora kumva n'ibibazo turiko turabaza iyo biriko biraja même le résultat attendu tukayumva neza na bimwe tuvuga by'amabije programme avec les OV tukabyumva neza icyo rero byeza bikagira akarusho gakomeye cyane. Ku bibazo byego ubushikiranganje bw'ikigega ca leta hashikirijwe ko umushikiranganje aburamutswa ari we abitangira umuco. Ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 24 Kigarama umwaka wa 2025 niho umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi yitaba nk'umutumire mu ngoro y'amakoraniro kugira ngo atange umuco imbere y'abashinga amateka kubijanye n'integuro y'ibwirizwa risubiramo ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga w'2025 ushira 2026. Ivyo bikorwa bikaba byari bihagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Alain Ndikumana mu mvo n'imvano hari byinshi byatumye iryo bwirizwa rihindurwa aho twovuga nka ya politike ya leta yo gutunganya gushasha ibijanye n'intwaro gushinga ubushikiranganje 13 mu gihe bwahora ari 15 hamwe na politike yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu mu ntara no mu makomine mu ntumbero yo kongereza amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Ingingo zimwe zarafashwe. Ikori rigera ku rugero rw'ibice 10% rigiye gutozwa kuri za nzoga zihungabanya amagara y'abene gihugu hamwe n'irindi nyene ringana uko nyene rizotozwa kuri vya vyuma byo kubaka bita ferro-beton mu rurimi rw'igifaransa bifise ubunini buri hagati ya 8 na 32. Ikindi nuko abanyeshure ba kaminuza bahawe kagafashanyo ka prebourse ubu bakaba bararonse ubuzi bagiye gutangura kwishuzwa. Nayo kubijanye n'ibikorwa bitegekanijwe ibikorwa bifise akamaro gusumba ibindi kandi bigamije cane kuzokwinjiza uburyo nivyo vyashizwe imbere. Aha twovuga nko kugura ibigori mu kigo Anagesa bizotwara amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 40, gutanga uburyo bwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, gufasha mu kubaka ibiro by'intara za Buhumuza, Gitega na Burunga. Ubu rero igihengere kikaba cagabanutse kuko kivuye ku miliyaridi 436 maze kija ku miliyaridi 347 muri rusangi. Rero amafaranga leta itegekanya kwinjiza avuye ku miliyaridi 4,821 aja ku miliyaridi 5,004, no kuvuga ibice 3.8%. Nayo amafaranga leta itegekanya gukoresha akazova ku miliyaridi 5,258 n'ibice 6 maze aje ku miliyaridi 5,352, no kuvuga ibice 2 n'agace kamwe kwijana. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka akaba yamenyesheje ko biboneka ko abarundi bariko barahindura ivyimviro neza bagana kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nyakwa mushikiranganje murakoze cyane, muraduhaye example yo gukurikiza. Nari nabajije nti mubona iyi projet de révision murabona ko izoba efficace? Inyishu yabonetse, hasigaye gusa ku bintu bija mu ngiro. Rero efforts zaboneka ko ziriko zirakogwa. N'abajenti mbega changement de mentalité murayibonamwo? Nivyo efforts ziriko zirakogwa
umuntu arabona ko kugabanya kwemera ko bimwe bigabanuka amadepanse amwe agabanuka hanyuma aho tubona bikenewe amadepanse akiyongera gatoya ibi byarabaye. Ikindi nacyo ciza nuko na deficit yagabanutse. Ibi nabyo ni ibintu byo gushima, no kwerekana ko dushobora kuzokira dushizemo gushaka kwinshi, turashobora gukira. Noneho yambona kazoza irashobora kuzoba ukuri, ariko bizodusaba guhinduka cyane tugabandanya iyi ritme turiko tukayibandanya. Rero hariho abarundi turafise defo n'ibintu tukabisinya, ariko hashize kubishira mu ngiro bikanka tugahinduka hakazamo ibindi bintu. Ibi rero twebwe twiyemeje, iyi ni nkangajema twiyemeje, ariko kwishira mu ngiro aha naho bizosaba inguvu nyinshi umwe wese akazokora uko ashoboye kugira ngo ahimirize nawe agiremo uruhara. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka akaba yaciye aha karyo abashingamateka kugira basaba umuco ndetse bashikirize n'intererano ku vy'umushikiranganje yarahejeje gushikiriza. Abashingamateka barashikirije intererano zofasha kugira ikigega ca leta gikomeze kubomboka. Biro y'umuntu umwe muri Sena, aho nibyo bavyiza yuko aya mahera ko tubona atari make, ko boraba ukuntu niyo action izokorerwa mu ntara cyangwa activity izokorerwa mu ntara bakayisangira. Niyo infrastructure izoba yubatswe hakabamwo une partie yokoreramo abasenateri, hakabona une partie yokoreramo abashinga amateka kwakira abene gihugu. Eske byo bari ngoma yuko tugira ntuze dusaba ko hozo amastructure abiri? Mbega ikicoco umuntu yoheza akagisigura gute? Akagisigura kugira ngo bacyumve. Je numva byofasha cyane ko aya mahera nayo yoshobora no gufasha iyi structure bo kubaka kugira ngo no mugabo bakayihuriramwo bose. Sinzi nyakwa mushikanye cyo mucyumvira ko cyumviro ciza cyane kuko bo bavuga yuko ari 13 badashobora kuba hose hamwe muta. Nico ituma basaba ko sous forme ya bureau de liaison aho abanyagihugu bazana amadoléance yabo hamwe bakakibashikiriza urongozi bukuru novuga au niveau ya Sena Igitega. Mugabo icyumviro muzanye nibaza ko cyo bakiza cyane kuko byotuma iba nka conseil consultatif ihuriramo abashinga amateka, igahuriramo n'abakenguza amateka n'uyu muntu mu gihe hari ibibazo bimwe bijyana iterambere ashobora kuganiramo. Ugacyo novuga ngaha nuko si inyubako bazokubaka yo n'amafrais de fonctionnement kugira baronke le mobilier, baronke aho bazo ama étagère n'ibiki byose, no gufaciliter ama descente bagira au niveau ya ma province kuko nk'abari muri Burunga bakorera Igitega ni byoroshe cyane. Mugabo kubijyanye naho ukorera murazi ko muri wa mugambi wo gusubiramo inzu za leta amaderesha provinciale zokoreramo, nibaza yuko icyo cyumviro cyo shikirizwa kugira bashyuye kuronka ibiro ukoreramo aho abamostani baguvene bari kubatanga no mazu atandukanye amastructure de concentration zokoreramo. Nibaza ko n'abashinga amateka baronse byo byiza navyo nyene. Abashinga amateka barasavye kandi ko ikigo OBN cyo kurikirana cyane ibidandazwa cyane biva hanze ingene biriha amakori n'amatagisi. Nyakwa mushikiranganje jewe sibisi bibazo cyane intererano kuri article 78 muvuga cyane yuko muzokira sur taxe ku maproduit amwe cyane produits importés. Mugabo ngacangira makenga kenshi yuko sur taxe bica bituma haba n'amafraude cyane augmente. Ico ndashaka ari gusaba nuko cyane kuri ibi bari bire importé yuko obere yokora akazi kayo cyane bakaja mu bya renseignement kugira ngo
nibiba byinjiye ku isoko barafise latitude kubifata ko turabona neza yuko ku masoko ari ibintu byinshi biba byavuye hanze ukibaza ayo macupa arizaje uko yoba angana n'amanota za kuvamwo izi 2,500 millions n'amafaranga make cyane sabe yuko rero ico kintu jovuga cyane kugira ngo babe très vigilant. Ivyo rero bikaba byashimangiwe n'umushikiranganje Alain Ndikumana ajejwe ikigaga ca leta. Les machines à facturation électronique sinzi ko igihe twaje ngaha nyene teka arababya ati none mwe mufashiki ko twuma tuvuga muri ko mukora iki muri finance mwebwe twatoye muri ko mudufashiki est-ce que exige facture kwitegeko rivuga neza twabangiriye kubera imashini zari zakeshe ubwa buzaje ubu rero tujya beaucoup plus no guhana umuguzi imashini zikoze zatanga ubu no kuvuga yuko tuzogufatira mu ibarabara uvuye kugura ibintu tugusabye facture ukaduha facture tari amashini ya facturation électronique tuca tubitwara ukacutanga na amande ya 20% kugira tuba kontrenye gusaba ari facture kuko twarabonye kujya araguhenda ngo iki kintu ngo kuri cyari kuri 1 million akacanga ngo kuri 6 million ngo mugabo ngo nagwaye facture nawe kuri 4 million ukacuriya 4 million ngo akukuriye ko 2 million oro ni cya kintu cyari kuri 1 million amafaranga yiwawe kwiko ni uritanga si waritanga mugabo bisaba yuko mudufasha na mwebwe ivyo bintu aha twogenda mu mahoteli murara ruguru kuko murexige amafacture ajya muri obe usanga atavye mukora et pourtant tuba tuzi ko ari 18% hajya mu dutwaye nibaza rero ko ivyo rero bisaba yuko tegezwa kubikorera ko nabivuze neza yuko naba bakozi ko turarukita muri obere kujya kubadufashe kugira ama verification bizofashe nabivuze yuko bijya y'ama taxe y'ama TVA n'ibiki ko uno muguzi arahanwa mu gihe tuzomufata na facture itari yo muri obere uwo amasoko ya leta yose utegeza kuzana machine ya facturation sino tuca tukata 20%. Mugabo muke mwumva nyene twamaze kuba infiltre abakozi bo muri finance bonye ndabavuga ko ndabajejwe aho gushira ngo kuri contrat ngo ibe fournisseur acagira akerere kugira agize akerere naza gucya muri ya systeme classique kandi acakwepa na ya 0,5 dutanga aza gusahiriza za nebe na ya mafaranga dutanga muri bya makamba murazi yuko kuri marché tukura 0,5 utwo tuntu tutu assiste sose bagenda bara developer mugaye faut une sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal kuko turabona yuko navyo nyene birakenewe. Article 245 yavuze marquage des produits icyo twagikuye muri commission batubwira experience ya muri Zambia tushaka tugene bagire marquage des produits bigisohoka muri industrie honorable service we yabivuze kuri strategie kugira amafaranga yinjire iko tworondera uburyo bwo kumenya amafaranga yinjira y'ibya TVA ibi byose byo gushira ama marquage nivyo kugira turabe yuko tumenya de la production kuko maze kumenya amazi bakoze yakinju mbanzi exactement amakori zo kwapika kuri ico kintu. Abashinga amateka baragarutse kandi kukijanye no kwishuza amafaranga ku bafisa akazi bize kaminuza kungurane ya leta prebourse kugira ngo azofashe kuduza abasigaye inyuma. Twavuze yuko ikibazo cyaraje mugabo ifoko tugira base iyo rusansuma yabaye twavuze ati reka dutangure ku bakozi turafise la liste y'abakozi bose muri fonction publique tuje dusaba la liste y'abantu bose baba baraheje imyaka 4 cyangwa tuce turaba yuko atabarimo barimo tuje turababwira ati nimuze murari 10,000 angahe kugira turabe yuko kameme twotangura aho ko twogira cyo tuma on a prévu presque mu matura 100 millions si je ne me trompe pas y'amafaranga twibaza ko azoriho na cya kibazo cyo kuvuga abiga hanze baronka amaburse hanze vyogenda gute kuko l'objectif c'est amafaranga yuko tuzakokoresha ni kugira dufate mu mugongo ani ma promotion ari nyuma niyo objectif beaucoup plus ibyo tuko turakora kubijyanye na iki cya fonction publique navuze ko tugikora mu phase ya mbere niyo kujya kuraba abadufise muri fonction publique abanyeshuri bagize hanyuma cyo iyo base de données tuyiconstituer tube tuyizi kuko tuba tutazi n'abantu bose muga c'était facile kuko uragenda kuraba muri université abahinje no mwaka bakiyo sont les bénéficiaires tukabaronka ku kibazo kijanye n'amashira hamwe ya leta ahabwa amafaranga ariko ntatanga umwimbo uboneka aha umushikiranganje akaba yagize ati les entreprises za leta nyinshi nuko le rapport twakoze sur aya ma SPP yose nuko dushaka kuzisuiva de façon régulière kuko mugoma zisabwa nga comme annexe kenshi turonka ibintu bidafise sens mugabe byavuye ko twari ama paraetatike n'ama projet nukuri wamenga ni ibintu twahebeye
abazitwara. Ku kijanye no gukora amabarabara abashinga amateka basavye ko cyo kwihutirwa kuko afasha mu iterambere ry'igihugu ni mu gihe hari umugambi wo kugura imodoka zofasha mu gutwara abantu. Bijyanye n'inyubako ntitwavyibagiye mugabo aho twagiye gushira ingufu nyinshi cyane muza kubona twakuye amafaranga ni ku mabarabara. Bavuze ko tuzoshobora kurondera amabisi azodezanguruje naho nyene nashaka muze kuraba Gahumo irimo tuvuye Cankuzo Gahumo irimo tugize Cankuzo Gisagara Gasenyi ririmo mabarabara ona plus de 30 milliards twongeye dukuye kuri chemin de fer ko chemin de fer twayironse financement pour des exercices plus de 30 milliards twashize ko bya duheraheza amabarabara menshi muraza kubibona kwaza kuronka umwanya gusoma muri fichier Excel muraza kubibona amabarabara twashizemo menshi cyane ko l'optique yari kuyaheraheza d'abord bya dushe ku désengorger muri buhumuza cyane cyane n'andi mabarabara sanzwe hari imigenderanire. Rero nitwavyibagiye gusa no ko dutegerezwa tuba dufise amabezwe menshi mugare resources nazo ziri limité mugabo dans les 6 mois dufise tegerezwa ku décider aho dutangwe naho tegerezwa kubandangiza. Umushikiranganje ati hari n'ayandi mabarabara makuru ategerezwa gukorwa kugira abakinge kare ntibazoze kuyakora yahereye rimwe. Umushikiranganje Alain Kumana yaratanze kandi umuco ku kibazo kijanye no gushira mu buryo bwa none digitalisation ibikorwa byo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Abashinga amateka barashikirije kandi imyidogo y'abakozi bakorera mu makomine batararonka agahembo kabo. Aha nahone umushikiranganje akaba yaratanze umuco. Les salaires z'abakozi b'amakomine aha rero murakoze kuvuga iki kintu tuba turakivugana n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu muri meri igihumbi meri ya kera ni saba sustati barabasokontra kubera donc management yacu tagenze neza uwabaye wese yacagenda kazana biwe kazana binzo gushira ku ikamba nzo gushira he bose bafise amakosa n'abasukontra bose. Hama rero ni habaye transition yo kumenya ati bajya muri mugere ni bande abajya muri muha ni bande abajya muri nahangwa ni nabaye bari ngaho bariko barazunguka kandi bababwira ati mwe muri abasukontra kontra yanyu zohagara tel periode babategura nke bazubatekerera ubu niyo dilemme hari rero igihumbi meri bari ngaho gusa ni batonda ainsi de suite. Aharo biri muri meri rero nivyo bica bijya no mu izindi ntara n'amakomine yagiye arafatanya amakomine menshi cyane sikosa ya management y'iwacu kuko ubu abakozi baragabanuka sensible mano nizogera abaplanto namba ari komine zitatu zagiye hamwe zoshangira abaplanto 15 kikunda nico rero ninovuga yuko utegerezwa kubana yatuko turanonosora mu nama twarimo na honorable Deni n'abandi nuko icyo kibazo cyaraje ifuko turange tucicarira tukagikura mu nzira kuko ayensete mu muntu doit être responsable ya market yagiye arabakoze nayo kubikorwa by'inyubakwa byatanguye ariko ntibibandanye cane ibitaro n'amavuriro mato mu ntara zitandukanye. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ko bigiye kubandanya. Abashinga amateka rero barabajije n'ibindi bibazo bitandukanye ivyo navyo umushikiranganje w'ikigega ca leta akaba yarabitangiye umuco. Bamaze kuyicirya nino banyakubahwa abashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Tuyitoye 100%. yo gushigikirana no gufatana mu nda umukuru w'inama nshinga amateka yarishikiye kwigenekerezo rya 13 Kigarama mu mwaka wa 2025 kwishure gisumbuye rya Musema riri muri commune Matongo y'intara ya Butanyerera. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yaragiye kugarukira kuri abo banyeshure inyuma yaho habaye isanganya ry'umuriro wadutse mu buraro bw'abakobwa inshiro zibiri zose
mu kwezi kumwe kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2025 mu ntumbero yo gushigikira abanyeshure. Umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarashikirije intererano y'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Mu ijambo yashikirije Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yarashimiye abo banyeshure ingene bagumye bafatanye mu nda bagahagarara rugabo, abasaba kwamana uwo mutima. Yasavye abanyeshure kuguma ku kivi bige cane bazoba bizerwa mu gihugu, abemerera kandi kubandanya adodora hirya no hino kugira habandanye kuboneka abaza kubagarukira ko aca basaba kubandanya basangira bike bafise. Uno musi banyeshure nukuri mbanze ndabahumurize, nimuvunike umutima. Ivyagiye bishika muri kino gihugu vyabaye vyinshi. Abarundi dusa n'amaze kumenyera ibintu bibi ku buryo bibaye umuntu haheza akifata. Kandi namwebwe nko Mr. Nteje kubivuga mwarifashe ni byiza cyane, turabibakengurukiye. Mwarafatanye mu nda, muba discipline, murafashanya. Abahungu barafasha abakobwa nuko bari bafise ingorane nabo barihangana. Kandi twumvise ko Mr. Nteje yavuze ati mwese umwe wese agize icabura, ati abagira neza baba Barundi baba batari Abarundi, ati bose bazobashiko mwese kugira ngo bizoshobora gushikwako bizobashikeko na mwebwe. Rero sinza kuvuga menshi. Uno musi sumusi w'amajambo menshi, tumeze nk'abari ku kiriyo. Mwarabuze, twari tuje kugira ngo tubashikeko tubafate mu mugongo. Niyo mpamvu nta majambo noza kubabwira menshi. Mugabo ico nkuko nabivuze, mubandanye discipline. Muri abanyeshure beza, mubandanye discipline. Mubandanye mukundanye, mubandanye mufashanya. Utubonetse naho tuzoba ari duke, mudusabikanye uko tuzobatungana. Abayobozi banyu mubandanye mubashigikire, mubandanye mububahe, mubandanye mubane nabo neza. Kuko uko umwuka uzobandanya uri mwiza hagati y'abayobozi namwe, niko n'abandi bose bari hirya no hino, abene gihugu bari hirya no hino, eka n'abandi mo mu zindi ntara bazumva yuko koko muri abantu mwashoboye kwihanganira ingorane kandi murazifatanyamwo izo ngorane, murafatana mu mugongo mukabera akarorero keza n'abandi. Ibi rero nivyo tubifurije cyane. Banyeshure rero bababwiye, reka natembereye nabonye. Iyo ntembereye nkabona, sinigwa ndabya ngo nabonye ibi kuko namwe murahazi, sinirirwa nsubiramo. Ivyabaye twabibonye, igisigaye nuko turondera ingene noneho uburyo bwoboneka abagira neza boba benshi, kugira ngo noneho dushobore kuraba ingene dusanura ivyangiritse byagenze nabi, kugira ngo namwe abanyeshure musubire kwiga mu bihe byiza. Gutyo uko muzomererwa neza muri ko muriga, turazi ko n'amanota azoba meza n'umwimbu uzoba mwiza. Mubandanye rero, ntimusamare nubwo mwagize ingorane, ntimubandanye mwicurikira umwe aza kubaza uwundi, umwe aza kuvuga ngo ni gute. Oya, ntimusamare, ahubwo mubandanye muje kubikorwa. Twese nuko buriya
nta wama ari mu bihe vyiza, igihugu nticyama mu bihe vyiza, imiryango ntiyama mu bihe vyiza, abakozi ntibaba mu bihe vyiza. Hari igihe haza ingorane, ariko ingorane zituma ubuzima buhagarara. Abantu bandajya bagira inguvu kugira ngo ubuzima bubandanye. Namwebwe ndabona ko mutihebuye, mwihebuye. Icyo rero ni ikintu cyiza, mubandanye mwihagarare ko umurundi w'umutima ni umurundi yihagararako, umurundi yiyemera, umurundi w'umukozi, umurundi afata mu mugongo abandi, umurundi akomeza abandi mu mitima, umurundi w'akarorero. Murumva ko ibyo byose rero muri mwebwe muza ahubwo ari byo muganira. Uwo muzobona kumurasa n'ujonjogoye mubwiye uti chemka, uti byuka, akazi karageze, byuka mujye ku gikorwa. Abarundi nuko duteza kwitwara, kandi si byubu yemo, mwebwe muracyari bato. Ariko reka ndabaha akarorero gatoya. Ejo bundi mu 2015 abazungu batubwiye ngo kubera ko ngo mu Burundi ngo habaye ingorane, ngo amahera ngo turayahagaritse, ngo amahera yo gufasha Burundi ngo turayahagaritse. Murayahagaritse? Baca baduha ukwezi, ngo mu kwezi kumwe tuzoba dufukamye. Bararindira ukwezi barabura, baduha ukundi kwezi ngo mu mezi 2 kazoba kabaye. Mu Burundi muzoba mwafuditse. Bararindira barabura, amezi 3, amezi 6, umwaka urahera, barandira ko abarundi bafukama barabibura. Abo ni ba barundi bamwebwe, abavyeyi banyu barahagaze bariyemera, bahagarara neza mu gihe nyacyo c'ingorane, baribako abene gihugu. Ndabibabwira barundi kazi, mwebwe mukiri bato, murabarundi kazi. Abarundi kazi barahagaze bavuga bati, mwebwe bazungu ubwo mwanse kudufasha, ivyanyu ntabyo tugikeneye, reka twibeko. Abo n'abarundi kazi. Uyo mutima niwo dushaka namwe ko mwogira, mukure mwiyemera. Nubwo muzogira ingorane, mwame muzi ko mushobora kuzivamwo, mwebwe nyene uko muri ko murabikora, mubandanye uko. Uburundi bari bazi ko buzobura ico bufungura, Uburundi bugasabiriza, ahubwo baza gutangazwa nuko abarundi bari gukora ibyo batigeze bakora mu myaka bamaze bari mu bukoroni. Barubatse ibitaro, barubaka amashuri, barubaka amabarabara, barubaka mbega naco basize. Abanyeshure biga ku buntu, abavyeyi baravyara yemwe byinshi. Abarundi niyo mpamvu namwe uyu mutima niwo dushaka mukurane. Nubwo muzogira ingorane, haba iwanyu mu nzu muhira, haba na hano ku mashure, ahubwo mukure n'umutima ukomeye, umutima wikomeza, umutima wanka gasuzuguro, umutima wanka gusabiriza, umutima wanka kwankana, umutima w'urukundo. Nico tubasavye. Aha rero turashimye cyane ko ibi byose turiko turabivuga Musa namaze kubishira mu ngiro. Uno munsi nibyo gushima cyane. Ahubwo reka mu izina ryabo turi kumwe bose tubaha amashi. Murakoze cyane. N'indongozi zanyu nazo reka nabonyene tubaha amashi. Baragize neza cyane, baraberetse umutima wa rugabo. Iyo bavuze umutima wa rugabo, sumuhungu gusa, sumugabo gusa. Namwebwe abakobwa, ugwaruka rw'abakobwa, ugwaruka rw'abahungu, canke imiyabaga nkuko babivuga,
namwebwe uwo mutima rugabo niwo dushaka ko mukurana kandi muri ko murawerekana. Bandanya rero mushiremo ingufu. Ni mushiki wanyu ntimuzogiye muvuga ngo ngo ibara ryaraguye. Oya, bahumurize, umutima uhumuriza, bubake umutima wubaka wiyubaka. Gutyo nabo nyene bazabumva ati aho umwana wacu atajonjogoye atihevye, reka natwe abavyeyi akanyarigabo kavyuke. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaratekereye kandi n'izindi mpanuro aba banyeshure zijanye no gukunda igihugu hamwe n'iterambere. Naravuze nti ndabivuga kenshi, iyo bavuze umurundi n'umurundi kazi, wowe ntuheza ngo wiyumvemo neza, ntuheza ngo wiyumvemo neza. We ngaha kw'ishure, aha kw'ishure uri umunyamusema, kw'ishure ryo mu Musema uri muri Eglise Baptiste, uri umunya Eglise Baptiste. Kwa directeur wanyu uri umunyeshure. Nukuvuga yuko aho uja hose wa muziko uhinduka imvukira yaho ugiye, ico bita la citoyenneté. Ubu wewe uri umunyeshure aha ni wumve yuko uri umusitoyen élève wa Musema muri Eglise Baptiste. Muri ko muri bico ndababwira kuko imvukira, umutima wo kwiyumva kuri imvukira niwo mutima ugutuma wumva ko utegerezwa la responsabilité, ko hari ivyo utegerezwa kurangura, ko hari responsabilité ufise, ko hariho amabanga ujejwe, ko hariho umwuga ujejwe, ko hariho ibikorwa ujejwe ukabirangura. Nka kumwe bavuga ngo umuvyeyi atunganya umuryango nk'uko awitunganiza wenyene. Umuvyeyi canke abayobozi ndongoza hanaha batunganya ibyo bajejwe nk'uko ari ivy'iwabo. Aha namwebwe nimwige, ntimwibaze ko muriko mushira ku mutwe ivyo babaha. Oya, ntibihagije. Nimwige mwumva ko muriko muriyubaka kugira ngo ejo muzozezwe amabanga y'igihugu. Ejo muzobe muri abakenyezi, muzobe muri abagabo bijunja n'ijambo mu gihugu cy'u Burundi babitumwako. Banyeshure, turifuza mwese Imana ibafashe, Imana ibafashe. Turifuze joko n'Imana iri kuravyumva ko mwese muzoba muri abagabo, abakenyezi bijunja n'ijambo, abazezwa gihugu. Tubivuga uko, abazezwa gihugu, abizigirwa mu gihugu, nico tubifurije. Duce turangiriza hano twifuza yuko aba bose batwumvise hano nukuri turabashimiye, turabakengurukiye mubandanye mutera imbere nk'umuzinga. Ingorane ntizibavune umutima, ahubwo ingorane zibakomeze, ingorane zidukomeze, ingorane zitwubake. Gutyo n'ibindi bikomeye kurusha ibi tuzoshoboye guhangana navyo. Nino ngaha rero dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho butaha.